umurundikazi nkaba ndongoye ishyirahamwe ryitwa Burundian Women for Peace and Development, Femmes Burundaises pour la paix et le développement. Rikaba ari ishyirahamwe ry'abarundikazi rifite icyicaro mu gihugu muri Kenya, hanyuma rikaba rifite ishami ikorera ngaha mu Burundi mu ntara ya Kirundo. Nakurikiranye neza présentation ya Dr Guillaume, une présentation vraiment très riche, ariko nabonye mu murongo w'abaacteur yanditse, nabonye abonye bagiye n'icuma naringirije ngo sibe ngaha ntabivutse. Je nabonye ko ibagiyemo diaspora rero nshobora kuvamo kuko murazi ko irimo abarundi benshi bagiye kubiriza impamvu nyine twicaye ngaha turiko turavuga. Urumva abo bantu ko iyo bari irusi y'umutima iri ngaha, iyindi ikaba hariya. Rero nashaka gusaba abategura amatora ko abo bantu mubashigikire ko n'ukuri, kubera ko batagiye bose induru n'imwotsikira, kuko barababaye. Abenshi baradushinga baguma bakurikira ku munsi situation y'igihugu, kuko abenshi barifuza kugaruka iwabo, kuko hari umugabo uvuga ngo on n'est jamais mieux que chez soi. Ako rero niko nashaka gusaba kugira ngo twitwararike, kuko turafise intererano natwe twoterera et chaque fois compte. Donc niba tura 10,000 muri diaspora, hanaho 5,000 bazotora batoyera amajwi 5,000 usaye kunegija. Kandi kumva ko tutarimo byonyene, iyo umuntu akwigijeyo urumva ko ubushaka kukwega ubushaka imitima isanzwe ishavuye. Ibyo rero murabiturabira, ibyo bintu bisubiremo diaspora, mwishiremo diaspora iraserukiwe, Uburundi burafise abaserukira ibihugu mw'isi nzima. Rero nta kuntu twebwe kuva muri urwo rukino. Hanyuma umworosha yavuze ati nimuzane contribution, muterere, murabyogeza neza gute, nitugaruke mu kahise kabishikanyeho dushitse, mugabo hobiki hohinduka iki kugira ngo amatora aza neza. Je kubwanje ni byinshi cyane, mugabo jewe kinkora ko maze kubona ko kitaba ciza mu matora ni amamedia arafise uruhara rukomeye cyane mu matora, kubera ko abantu dufise na population dufise n'abantu bumviriza amaradiyo. Uyu munsi communication yarateye imbere, uyu munsi ku matelefone barumvirizaho amakuru. Rero jewe nibaza ko kugira ngo amatora azabe meza hoba ikiganiro special, inyigisho special pour les différents médias. Nashimikira cyane ma médias communautaires. Uyu munsi mu Burundi tafisa médias communautaires, nka buri province irafise médias communautaires. Bajya abantu bashikira, bajya abantu nyene dushaka, bajya nyene batanga amajwi, ayo maradiyo bashikira. Rero nico dusabona rifise ko les médias zogira inyigisho special zibumvisha akamaro ntangere bafise mu gihe amatora abaye biyeze, kubera abajournaliste bemeye kugurwa. Murumva ko abantu n'ukuri babahe mu gihugu. Rero nimvira ko muzobikorera ko kugira ngo abanyagihugu baronka amakuru mu mwanya uwo, baronka amakuru y'ukuri mu mwanya ukwiranye. Murakoze. Mama Kwizeye, inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose. Ewe gikora gute? Yo, ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose gifasha barya abantu bose bagendana za ndwara. Niziye yo nozidondagura nkazima. Urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection,
igitigu hepatite B na C Ndavyumva. zamibe umusipa Egome. abafise ikibazo ca estoma Yo. amafigo Oya. ibivyimba umugongo Karaba. rhumatisme asima kudadarara Ewe. iziba ry'imitsi indwara z'urukoba Izo zose. intandara kumeneka umutwe bidahera Ego. ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye Oya. imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane Numva benshi kimaze gufasha Ego. baragishingira intahe Birumvikana. n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi Ego yo sha. baba bukozeko hewe sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.